Muri kino kiganiro reka tugaruke ku bintu twabonye muri ca gihimba ca mbere ca ya ntambara ya mbere y'isi yose iciswe ubusazi. Mu busazi rero twarabonye yuko imbere yuko intambara ya mbere y'isi yose itangura abantu ukungene bari babayeho. Twarabonye neza yuko abantu bari babayeho mu buryo bwiza, bari bifitiye imirima, bari bafise ubworozi, eka mbere barakunda ibijanye n'idini, barakunda kwigira kwisengera imana zabo, barakunda cyane kuja mu bintu by'insengero. Aho rero hari imbere yuko ivyo bintu byose bitangura. Uburaya bwose mbere muri ico kiringo twarabonye neza yuko bwariko buratera imbere, bariko barakora ibintu bishasha, warashaka mbere n'ibijanye no kunguruza abantu biciye mu kirere, biciye ku ndege, niho vyari bigitangura kuvuka muri iyo myaka nyene. Twarabonye neza yuko mu kiringo c'imbere yuko irya ntambara itangura, abakoresha bari bamereye nabi cyane gose, abo bakoresha na cyane cyane abantu bakorera mu mahinguriro canke mbere abakorera aho habera ibintu bijanye n'ubucukuzi bw'ubutare. Twarabonye neza yuko abantu bakora ico gihe bahembwa amahera make cyane gose. Abakenyezi bobo bakorayo bobo baronka amahera y'intica ntikize ari munsi cyane gose y'abagabo. Cyari kinabujijwe yuko abana batarakwiza n'imyaka 12 baja aho hantu bimbira ubutare. Mugabo kubera mikoro make yabo bakozi vyarashika ugasanga n'abana babajanye gukora muri ivyo bikorwa byari bigenewe abantu bakuze. Ivyo bintu rero Jean Jaurès yariko aravyitegereza, arabona ati iki kibano naho kiriko kiravuga yuko kiriko kiratera imbere, biraboneka cyane yuko hariho ibibazo bitaratorera umuti kandi bibangamiye abo bantu byoshobora umunsi umwe kuvamo ikintu kitari ciza. Rero ibintu vyabereye i Sarajevo nivyo byashe vyunyura ibintu vyose bica bijana abantu muri iyo ntambara. Mugabo rero vyagiye birahererekana intambwe ku yindi. Urwo ruhererekane rero rwaciye rutuma abantu bisuka muri ya ntambara ya mbere y'isi yose. Ariko tugarutse gato inyuma, uburaya bwatwarwa gute mbere yuko iyo ntambara itangura? Urazi neza yuko nimba wararavye ikigabane ca mbere c'iryo reresi ubusazi, urazi neza ko Autriche Hongrie yatwarwa n'uwitwa François Joseph wa mbere. Hanyuma Ubudagi nabwo bwatwarwa na Guillaume wa kabiri. Hanyuma Uburusiya bwatwarwa na Nicolas. Inganji nayo y'Abongereza yatwarwa n'uwitwa George wa gatanu. Hanyuma Ububirigi nabwo bwatwarwa n'umwami yitwa Albert wa mbere. Ubufaransa ntabwo bwari ubwami nkuko izo zindi nganji zitanu twaje kuvuga haruguru zatwarwa n'abami. No kuvuga Autriche Hongrie yatwarwa n'umwami, Ubudagi bwatwarwa n'umwami, Uburusiya bwatwarwa n'umwami, eka mbere n'Ububirigi nabwo nyene bwatwarwa n'umwami. Mugabo Ubufaransa yari republika, no kuvuga yatwarwa n'umupresident ico gihe. Abapresident nabo rero basha bagenda barakurakuranwa nkuko wagiye urabiraba muri yo sanamu nimba waravuye mu gihimba ca mbere kugeza mu gihimba ca gatanu. Warabonye neza yuko Ubufaransa umupresident intambara yabaye atwara siwe yaragitwara igihe intambara yarangira. Ego ikindi kintu kidasanzwe cyari kiri muri iyo ntambara ya mbere y'isi yose nuko bane muri abo bantu duhejeje kuvuga ngaho onye mu batanguje intambara bari bagirimwe mu ntango bari abavyara. No kuvuga umwami w'Ubudagi Guillaume wa kabiri yari umuvyara wa Nicolas wa kabiri yatwara Uburusiya. Abo babiri bakaba abavyara ba George wa gatanu yatwara Ubwongereza. Abo bose uko ari bane nabo bakaba abavyara ba Albert wa mbere yatwara Ububirigi. Urumva twavuga tuti ni nk'intambara yo mu muryango. Mu muryango hotegereje kurangwa amahoro, na cyane cyane kubera ko akarere bari barakigaruriye k'Uburaya ugasanga gatwara umuryango umwe. Mugabo aho kubumbatira ayo mahoro
bashe bisuka mu ntambara yahitanye abantu benshi. Uravye rero iyo ntambara uruhande runini barabavyara bayitwara, ubusazi bwabo rero bwo mu muryango nibwo bwatumye bashora abantu benshi muri iyo ntambara baratikira. Igihe ivy'Isarayevu vyaba, abavyitegereza babonye ko umengo ni ibintu bisanzwe, ibintu bito cane, ibintu ataco bivuze, ibintu ata kinini vy'ukuri bisobanuye, kuko na kare buriya burere bwa Serbia ubwo bita les Balkans babona ko ataco bumaze, ari ahantu h'intumuka gusa huzuye ivyondo mu gihe imvura yoba iguye. Babona ko ata kintu kininiya ivyo bintu biza gutwara, kubera ko n'ubundi umwami wa Autriche Hongrie yavuga ati ni sawa mbere kubona uwo muntu anavuyemo, jewe sinashaka ko anansubirira kubera amatwara yiwe ntayo nkunda. Agathe Christie umwanditsi w'umwongerezakazi yandika ibitabo ico gihe yaravuze ati abantu bahariya barakunda kwicana n'abantu ivyo kugandagura abagenzi babo ataco bibabwiye. Mugabo rero ni vya bintu nyene umuntu agaya akabura ko ari bito bigaruka bikaba binini cane. Ivyakurikiye twagiye turavyumva. Abantu turashoboye kuhigira ikigo kijanye no kwegeka amakosa ku bandi. Igihe Autriche Hongrie yatera Serbia, yari yiyobagije yuko abarusiya bayikingira. Abarusiya baciye bashira ingabo zabo ku mupaka wa Autriche Hongrie. Mugabo kandi umwami nawe w'Ubudagi yarakingira abanya Autriche Hongrie. Yashe yandikira rero Guillaume wa kabiri, yashe yandikira mu vyara we Nicolas wa kabiri ati kuri izo ngabo ku mupaka vanaho usubirana nazo inyuma. Nicolas wa kabiri nawe yandikira mu vyara we George wa gatanu ati hewe erega mu vyaranje yaramereye nabi, intambara igira isutami, nagira nje gutabara abanyaserubiya bagenzi bacu. Yaze kuhava none ubona neza na neza ibintu vyashe bikurikira, yacavuga ati ndakugaba igitero. Mugabo rero bari bafitaniye amasezerano n'abafaransa yo gutabarana, uvuga abarusiya bari bafitaniye amasezerano n'abafaransa yo gutabarana mu vy'intambara. Hanyuma rero abadagi bavuga bati aha rero ko tuvuze ko tugaba ibitero ku Burusiya, n'abafaransa baca bategezwa kuca baza kubatabara. Mugabo rero imbere yuko bavuga ati baje kugaba ivyo bitero, baravuze bati tuzovyegeka ku Burusiya, mu gihe bovuga bati intambara ishishwara akarere kose. Baciye rero abadagi bavuga bati turagavye n'ibitero ku Bufaransa. Igihe rero binjira mu ntara y'Ububirigi bakayifata, abongereza nabo bace baja muri iyo ntambara. Ibirashwaye akarere kose k'Uburaya. Kubera gusa bari biyumviriye ko amakosa bashobora kuyata ku Barusiya ngo niwe batumye intambara ikwira akarere kose, vyarangiye ari uko nyene bigenze. Guta amakosa rero ku bandi urumva ko ari ibintu bitari vyiza namba. Jean Jaurès nawe reka tumugaruke ko gatoya. Jean Jaurès yari yagwaniye amahoro imbere yuko intambara iba, aravuga ati abanyagihugu ntivyoba vyiza bisutse muri iyi migwano ngo yave ihitana abantu benshi. Mugabo vyarangiye bamuhamvye itariki 8 z'ukwezi itariki 2 z'ukwezi k'umunani 1914. Yari yarakoze vyinshi kugira ngo akingire inyungu z'abanyagihugu, akingire inyungu z'abakozi. Yari yarakoze ibishoboka vyose kugira ngo ashobore kubafasha. Mugabo abo banyagihugu nyene bamwe muri bo akagwi kumbure kamwe muri abo banyagihugu niko kahagaruse karamugandagura arahwera. Amaze gupfa yapfanye na ya mahoro yariko ararondera, bakozi bari bafashwe nabi n'abashebuja bose basha bigira mu gisirikare kuja kugwanira ibihugu vyabo. Kubera kurumva ko na kare ibijanye no gukorera abo bashebuja vyari vyamaze kubashika ahantu bibarambiye, bashi bavuga bati urukiza rero twebwe no gusha twigira mu ntambara hanyuma tugwanire igihugu. Kandi urabona ko baciye bitabira ko kamo ari abantu benshi cyane batazi imbere n'ivyo bagiyemo, ari ubusazi bwo mu muryango. Abavyara bakoroganye hagati yabo bakashaka baja mu bintu vy'intambara, basha bayishorera rero n'abanyagihugu batwara. Umwandisi Stefan Zweig
w'ico gihe avuga ko abagiye ku rugamba batari bazi namba n'ibijanye n'intambara kubera ko uburaya bwari bumaze igice c'ikinjana no kuvuga imyaka 50 ata ntambara zihabaye urumva bari bafise amahoro menshi amahoro yarasasagaye ico gihe abantu bariko barakora ibintu vyinshi bikomakomeye mugabo baravuze bati turarambiwe twebwe cyane cyane abakozi gukorera ba databuja reka twigire mu ntambara ayo bahaboneye mwarayabonye namwe ingene urugamba rwari rugoye cyane mbere n'indogoba barazivugamo yuko nazo zagize amagorwa nk'ay'abantu igihe izo ntambara zariko zirabandanya kubera rero kuremerwa imibabaro basanze ku rugamba urazi ingene batubwiye mw'ireresi ko baza barihereza akayoga bakaburirwa cyane gose bakaja no mu ndoto zabo z'ibisazi bari ku rugamba bari muri ya myobo. Hari ikindi kintu twokwigira ku abadagi batanguye urugamba bafise integuro y'uwitwa Schlieffen mugabo haraheze umwanya munini cyane gose iyo nteguro yabo batarayishikako mugabo barayumiye ko kugeza babonye yuko kumbure ishobora kuranguka. Natwe rero igihe cyose tuba dufise umugambi dushaka gushitsa nimba tuba twawushize ahantu twawanditse turakwiye gukora ibishoboka byose umugambi tukawumira ko kugeza tubonye yuko dushoboye kuwurangura. Umugambi ni vyiza ko iyo tuwufise tuwurangura atari umugambi mubi wo kumara abantu kuko abantu turabakeneye abantu turakeneraniye hagati yacu ahubwo umugambi wo gukora ikintu ciza kuri bagenzi bacu. Mu cigwa rero ikigwa nyamukuru twokura mu gice ca mbere c'ubusazi c'iyo ntambara ikigwa nyamukuru gikomeye cyane mwagiye murumva ukungene muri rya nkuru yose bagaruka ku bintu abantu b'ico gihe basize banditse baravugamwe ati George wa gatanu yaranditse ibi nibi Stephen Zweig arandika ukunuku Jean Jaurès aravuga ibi nibi biba vyanditse ahantu kanaka. Twebwe turabantu badakunda kwandika turabantu badakunda kwihweza ibiri mu kibano ngo tuvyandika ahantu kumbure bizoshobore gufasha abukurikira. Rero tugira akamenyero keza ko kwandika ni ikintu ciza cyane urashoboye kwandika ahantu hariho hose ubona yuko ushobora gushira amakuru mu nyuma ukazoyikorako atari wewe uyikoze arashoboye gufasha abandi. Nk'ubu ni wicaruce wirimbura wewe umaze kwandika ibingana gute wibaza ko vyoshobora gufasha bagenzawe canke vyo gufasha wowe ubwawe canke vyo gufasha abandi bo muri famille yawe. Kwandika ni ikintu ciza cyane. Igihe ufise ikintu canditse ntucibagira, igihe ufise ikintu canditse ukora wisunga ico kintu nyene wanditse. Ntushobora kuvuga ngo ugomba ukora umugambi utamanje kuwandika ahantu ngo wige mu nyandiko urabe ko wawanditse mu buryo bwiza ibintu vyose wokenera wabishize mu ruhande rumwe mu nyandiko. Hagiye inyandiko zirakomeye cyane. Inyandiko nizo zituma twiga ibintu bitandukanye. Inyandiko ziradufasha kugira ngo turushirize kwiyumvira neza dushobore gukora ibintu mu buryo bwiza. Inyandiko zirashoboye gutuma tudakora ibintu gihuruduka kubera ko twanditse ibintu tukavuga tuti turahera kuri iki hanyuma tuje kuri iki hanyuma tubandanirize ngaha tukaja dukora twisunga ukungene twamanje kwicara ahantu hamwe tugatuza tukandika. Rero igihe cyose uhagurutse ukavuga uti ugomba ukora umugambi wiyumvire mu mutwe hanyuma uce wicara ahantu uwo mugambi uwandikushire ahantu hanyuma umaze kuwandika wongera uwusome uwusubiremwo urabe ibintu byose biwugize maze rero umaze kubona yuko umugambi wawe wamaze kuwunoganza neza mu nyandiko uce rero uheza uwushire mu ngiro. Niwakora umugambi utawanditse ahantu uwo mugambi urashoboye kutakugendera neza. Ego ngivyo rero bimwe mu vyigwa twashobora gukura muri ca gice ca mbere ca ya reresi twarorera hamwe imwe twahindura tugashira mu kirundi kugira ngo benshi muri twebwe dushobore kuyiraba bitworoheye dushobore gutahura amajambo ariko arakoreshwa. Muhandanye muyiraba mukoremo n'ibindi vyigwa vyinshi uretse jewe ibi inye nshoboye kuvugira ngaha hanyuma
ibindi vyigwa navyo tuzoca tubigaruka ko mu nyuma tubandanye twigira hamwe kugira ngo tubandanye kurushiriza kwiyumvira mu buryo bwiza, hanyuma ibintu tubikore mu buryo bushobora gutuma twese dushobora kuvyungukirako. Rero ikigwa nyamukuru nongeye kugisubiramwo, tuje turandika ibintu imbere yuko tubikora, bizotuma tuheza tukabikora neza cyane. Nimubandanye rero kugira ubugwaneza, amahoro, urukundo mu miryango yanyu, mu banyu no mu bagenzi. Turabikebanuye.